Murakoze. Nitwa Mediatrice Ndikumana. Ikibazo jewe mfise ashaka gutahura. Hari ibintu mpora numva ko ngo igihe umuntu ngo ahimbaje ni hajya uca usanga ariko aravuga mu ndimi. Rero ivyo bintu namangira de complication cyane, aho usanga abaririmbyi bariko bararirimba mu kanya gato kazubona barahinduye ururimi bagaca batangura kuvuga ibintu sinzi. Naragize des investigations nk'umumenyesha makuru, ndagira des investigations nkagira des enquêtes kubera ivyo bintu jewe ko bitarambako pokwa nubwo ntazi kuririmba ntafise ijwi ryiza, none guhimbaza n'abantu gusa afise amajwi meza. Finalement naramenye ko ngo hari abantu ngo biga ngo kuvuga mu ndimi. Mbega kuvuga mu ndimi baravyiga? Nacinja muri Bible ndahiga aho bigishije kuvuga mu ndimi ndabura. Mbega none igihe umuntu yahimbaje mukuri no mu mpemu agashika neza nkuko babivuga, birashika aho buri kuraririmba kumbure canke uri kurahimbaza ucu hindura indimi ukavuga indimi zitumvikana. Ibyo bintu nama nabibonye ku baririmbyi benshi aho usanga ariko ararimba ariko kacaja mu bintu ngo nkayo bigwi vyari ivyo. Rero nimba ari ivyo n'ukuri ndasabye mu binsigurira ivyo bintu, aho umuntu ashobora kuba ariko araririmba ngo yagiye mu mpemu ngo no mukuri agaca avuga mu zindi ndimi, mu binsigurire muzamukoze. Uje no mu journaliste, hari undi mu journaliste nyine mugenzi we nayo yambaje la même chose. Ibintu vyinshi vyononekaye mu ishengero ni vyinshi vy'ama hérésie vyinjiye mu ishengero. Alors reka ndabivuge gutya, twavuze ko guhimbara Imana nyakuri ni sacrifice, siko? Sasa abantu barakunda gukwepa gukora icyo Imana igomba, bagaca bakora ibintu biza kuborohera. Rero no kuvuga ko gushira umutima cyane ku bintu bidafise akamaro kaniniya cyane, nasanze ni kimwe mu ngorane dufise mu ishengero, kubera ko Paulo yavuze ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Mwumvise? Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abaki? Z'abamarayika. Ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga. Iyo bavuze umuringa, uyu n'umuringa no kuvuga mu Gifaransa bakoresha cymbal, no kuvuga murumva induru. Igihe cyose turiko turavuga mu ndimi turirimba tutagira urukundo imbere y'Imana, c'est ça, c'est du bruit. Washuhije waririmbye vyakomeye ugaca utangura urababa ngo ubu bwiza bw'Imana burahari, kumbe wewe mu mutima wuzuye ubwibone, wuzuye arrogance, wuzuye kutubaha Imana. C'est ça. Inyishu ya wayumvise, ikintu twabwirizwa gushira imbere c'est pas kuvuga mu ndimi. Nimubeho mu rukundo bana b'Imana. Vivez dans l'amour, marchez dans l'amour. Biruta gusumba kuvuga indimi nyinshi. Kubera ko Paulo yaravuze ngo mwikoraniro iyo uri kuravuga ururimi rutamenyekana utarusobanura ubu uri kuradebagura, tu n'édifies personne. None kubera iki bakunda kubikora kandi tubwo tutaba turoko turayedifiye? Ni intimidation spirituelle. Bashaka kutuintimida, kutwereka yuko nabanyamwe mu kudusumvya hamwe ku buryo nawe wicara ukicira urubanza uti je naravutse bwa kabiri cyane. Izi ndimi bazikura he? Kandi ikintu nkeneye kuvuga mucumve neza, kenshi muzo mugende mukurikirana nani mwiza muzokumva mu Gifaransa kiri mal conjugué. C'est pas indimi shaziki n'ubwesco bafata amasilabe n'amakonsone bakabifatanya. Ntabyo murumva none ko iki mwibaza ni escroquerie benshi bantu b'Imana. Hari gihe bishika ndaje namaze kugenda kuvuga ubutumwa ruguru ukumva umuntu atize akavuga icongereza, birashika. Ni navyo vyabaye igihe mwe mu Imana amanuka ku munsi wa Pentecote, ntibavuze ngo usharabarabara, bavuze indimi zumvikana, kuko ngo abantu bavuye mu mahanga, diaspora y'abajuife bari bavuye mu mahanga, ngo buri muntu wese yarabumvise ngo mu rurimi rwiwe. En fait l'objectif kumana nuko abantu bumva ubutumwa bwiza bagakizwa. Paulo yavuze ati nico gituma indimi zitamenyekana zitabera bizera ikimenyetso ariko zikibera baki. None ukura tubwira dushahabia parasitamo, nta kintu na kimwe twumvise gishobora gufasha imitima yacu. Paulo aravuga gutya, ni naco twizera mwikoraniro. Nofuma mvuga ngo amajambo abiri ashobora gufasha imitima yanyu. Hama izo ndimi udashobora gusigura, genda uzivugire mu cyumba cawe. 1 Corinthiens chapitre 14
genda musoma Abikorino ba mbere igice cya 13 14 15 ivyo bintu byose mvuze birimwo muri yo gufata ibintu ngo nibishasha nta bishasha bihari ngibi nico bita good news ibi bihora ari bishasha kuri twebwe nta bishasha vya 2025 bibaho mu ijambo ry'Imana ahubwo ni vya bindi nyine vyanditswe na Petero na Paulo nivyo bibwirizwa kugira ubuzima bwacu nibazo babeshe ngo hari izindi revelation ngo zaje ngo zishasha iyo ni new age inyigisho z'abadayimoni benshi ntibavuga n'indimi ivyo twita ngo ndimisha benshi bavuga n'indimi z'abadayimoni nyama mutabizi nico gituma umuntu wese azovuga uri mutari kurumva uzomubaza uti s'il te plaît dusigurire udashobora kudusigurira shut up. Yes. Musano jewe narize psychology. Nkora niyumvira ibiba biriko biraba mu bwenge bw'abantu baba ko baravuga mu ndimi. Papo ya audience baba bafise. Nukuri harimo ubusazi. Urabona kujya Bibiliya itubwira yuko abantu bataramenya Imana arabapfu. Niko n'umuntu avuga ivyo bintu atarabitahura aba yarapfuye. Rero bigeze mu ikoraniro ni kibazo. Byabera baje guhura n'umwami. Uravuze ntituvyumvise. Uri kurigisha. Uvuze ibyo tutumva. Uri kuri podium ahantu bavuga igishinwa no bamaririye.